Yora cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash, kurya itanu wahinduka miliyoni. Selemani Damascene, mbonye uzamuka hano, ni iki kikuzamuye? Uje kuyora cash. Uje kuyora cash. Hanyuma Selemani Damascene, imbere yuko baguhamagaye ryari? Bamamagaye kwa kane itariki 18 z'ukwezi kwa 10. Hanyuma Damascene baguhamagara bakubwiye ko amafaranga bagomba kuguha 500, ariko bakaguha 250 cash. Andi 250 bakayishyiramo hariya muri cash box. Ukitegura kugira gute kuyayora? Uri tayari kuyora? Tayari kabisa. Giye kukohereza muri kariya kazu k'amafaranga. Ufitemo amasegonda 30 wahinduka miliyoneri. Yora cash, Yora cash, hey, Yora cash. Ni miliyoni buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru, igihembo nyamukuru miliyoni 20. Ntucikwe nawe waba miliyoni. Yora cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Damascene, urumva imeze ute nyuma yo kuyora amafaranga? Meze neza cyane. Hariya muri cash box uyoyemo amafaranga angahe? 320. Oya, ayo wayoyemo hariya honyine 125. hanyuma nyuma yo kuyoramo 125 aje yiyongera ku mafaranga angahe bari bagwaye imbere? 250. Ubwo yose hamwe nangahe? 320. Igitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo uyore cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.